Ja media akaburungu.com. Nitwa Ami Pro the MC. Misi yose ku munsi wa mbere gusika ku munsi wa gatanu. Isaha 8 zuzuye neza gusika isaha 10 amasaha agera kuri 2 tuba turi kumwe namwe turabira hamwe itsokogwa kugira ngo ibikogwa mvabwenge bisobore gutera biza imbere. Simba nije nyene mba ndi kumwe n'abagenzanje mba ndi kumwe na Hassan H, DJ Israel, Linda, Nikita, Irankunda. Ariko mu nkundire mbanze simire bimwe vy'umwihariko bagenzanje muri B-Sport, ndavuga Alonso, Dorcas Zermain, Kiki Maquinto hamwe na Yves Super Half ku makuru meza ingene badusikirize. Mwumvise bitari bike bagarutse kwihiganwa VBL, aramaze kuvyumva yuko no munsi Buja FM isanzwe ikorana na VBL kuva ku munsi wa gatandatu. Inkino za basketball mu Burundi mwatangiye kuzibona kuri Buja TV, Canal Plus, chaîne ya 398. Munsi wejo hari abaye rukino rwa All Women's, abigeme b'abarundi basanzwe bakina hanze igihugu, aho bakinye n'abigeme b'abarundi basanzwe bakina hano mu gihugu cy'u Burundi. Urukino rwarangiye ku ntsinzi y'abigeme basanzwe bakina hano ibitsindo 5-3. Witwa Bukuru Zoela hamwe na Peace Olga yaronse amahigwe yo gutsindira imigwi yabo. Mugihe naraye mbonye umukobwa azi gukina umupira w'amaguru kabisa, bambwiye ko ngo no mukobwa asanzwe akina muri Buja Queens, no mukobwa akina kuri zitatu. Ku munsi wejo yatsinze ibitsindo 3 ari wenyene, harimo igitsindo ca corner kufra ndetse ni shoot yatereye inyuma ya centre ngo bamwita Chubaba. Azi umupira kabisa. Yes, tumwanya udasanzwe wo kumviriza ikiganiro Hit Connection. Nitwa Ami Pro the MC, nije ngiye kwasikiriza kino kiganiro. Tugiye kumarana amasaha agera kuri 2 tuza kuganira ibitandukanye bivugwa muri music industry, entertainment, showbiz muri rusangi, aho tugaruka kuvyabaye muri weekend. Turaza gufata umwanya tugaruke kuri show witwa ni kuri Theophile, abenshi bazi ku izina rya Dudu, yari yakoze so idasanzwe hariya kuri Source du Nil. Turaza gufata umwanya tuyigaruke ko nta kindi kiriko kiravugwa atari Dunda na Buja FM. Abaririmbyi bose baramaze kumenyekana, muraza kuvyumva muri kino kiganiro. 61 10 00 61 10 00 kadusobore kubakira 61 10 00. Urashobora kuduhamagara ukatubwira uherereye, ukanatubwira nico witeze kumva muri kino kiganiro. Ni na wa country, the sound of Burundi. Mwamaze kuvyumva yuko twamaze guhera hariya kwa Niyukuri Theophile, abenshi bamuzi ku izina rya Dudu. Yari yakoze igiteramo neza na neza cabereye hariya kuri Source du Nil. Ni igiteramo categuwe n'inzu isanzwe itegura ibiteramo ya Now Creative, isanzwe irongowe n'uwitwa Kurikirana Clovis Blaise, abenshi muzi ku izina rya Rasco. Niwe yari yateguye kino giteramo cabereye hariya kuri Source du Nil. Ni igiteramo citabiriwe n'ubwinshi bw'abantu, reka ndabivuge gutyo. Ni giteramo citabiriwe n'ubwinshi bw'abantu. Ngira abaronse amahirwe yo kuja kuri Source du Nil ndetse n'abarenganye ku munsi wejo kuri Source du Nil, mwarabonye yuko vyari bigoye yuko nashika no ku mwango, kuko parking yo hanze yari yuzuye. Sivyo gusa na parking yo muri Entente yari yuzuye, ndetse na parking yo muri Source du Nil nayo nyene yari yuzuye ku munsi wejo mu giteramo ca ni kuri Theophile, abenshi bazi ku izina rya Dudu.
mwamaze kumva yuko public yasoboye kwitaba kino giteramo. Ni public nini cyane, ariko kandi tugaruke kuri kino giteramo. Ni giteramo Dudu yategezwa kuririmba ari wenyene, yari one man show. Yari one man show, yari umuririmbyi umwe aririmba, ahejeje igiteramo kikaba kirarangiye. Reka dufate umwanya gato tugaruke kuri stage. Ni bwari bwa bwana kabisa, ni bwari bwa bwana. Stage uko bayubatse, nibaza yuko ni irya mbere tubonye stage yubatswe muri buriya buryo mu giteramo cyose cyari kimaze kubera hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni irya mbere kabisa. Stage yari yubatswe neza kandi cyane. Big Kongs kuri Even Sound yasoboye gutanga ijya stage nziza kujya. Hari n'ibintu by'imisaraba byari byubatswe. Stage yari iteye ubwoba kabisa. Isaha imwe n'iminota 40 niho uwitwa ni kuri Theophile Dudu yaduga kuri stage. Arangiza igiteramo isaha 4 n'iminota 27 niho Dudu yavuye kuri stage. Ko nagerageza kurondera bamwe mu bateguye kino giteramo kugira ngo dusobore kuganira, banatubwire nyuma y'igiteramo biyumva gute, ni giki bashimye, ariko vy'ukuri igiteramo cari itabiri. Tuze kuri performance y'uno muririmbyi ni kuri Theophile. Performance yari nziza cyane, ariko harakanashaka kugaruka ko gato, harakanashaka kugaruka ko sinzi yuko namwe mwavyumva amajwi y'abajya abantu bari kuri backing niyasohoka nkuko bikwiye. Harageze n'igihe n'ijwi rya Dudu ridasohoka nkuko byategerezwa kuba bimeze. Ako kanibaza yuko abajejwe sound bokaraba next time kugira ngo dusobore kuronka ivyo twategerezwa kuronka mu buryo bwose. Hari amakuru ufise yuko najya amajwi twumva yo muri backing n'amajwi bashobora kuba bara savings cyangwa barashoye kwahojisha bakiri muri Kenya, ariyo ajya amajwi twumva muri backing. Iyo ajya amajwi ataba hari kuba ikibazo cy'abantu bari muri backing, hari kuba ikibazo cy'abantu bari muri backing, kuko ku muntu azi umuziki, ku muntu yumva umuziki, arumva yuko muri backing amajwi yabo atasohoka bikwiye. Ndiko ndagerageza kurondera Rasco canke kuri Ciza Clovis Blaze kugira ngo ndamubaze nyuma y'igiteramo ko yiyumva, ariko atubwire n'ikintu c'amajwi ko nawe yacumvise, ko nawe yacumvise, kuko umuntu azi umuziki
araza gutahura yuko hari akabazo kuri sound, hari akabazo kuri sound, reka ndabivuge gutyo, hari akabazo kuri sound. Arasikatari karanyitaba kugira ngo nshobore kumubaza akabazo kabaye, ariko felicitation kuri Now Creative, yarateguye barateguye kabisa, barateguye, ariko sinibaza yuko Now Creative ariyo yateguye ijya repertoire yatanguye ishushe, mu nyuma tugenda ku ndirimbo zigenda buhoro buhoro. Hari indirimbo twatanguriye ko zategezwa kuja nko hagati kugira ngo duheze show turi mu mwuka uteye ubwoba. Mukana turaza kwakira muri Dream House, ariko Rasko ingo Rasko ariko tudafise Rasko turashaka kuronka Dr. Chris, naho nyene ni manager uno muririmbyi niyo kuri Theophile Dudu, tuganire. Yes, turi kumwe na Dr. Chris ku murongo wa telefone ku munsi wejo, yari mu giteramo ca Dudu. Dr. ibitari bike kubijanye n'igiteramo cabaye ku munsi wejo c'umuririmbyi niyo kuri Theophile, abenshi bazi ku izina rya Dudu, cara kibereye hariya kuri Source du Nil. Nabwiye ko mukanya ca twakira muri Dream House bamaze gushika, banashitse hakiri kare. Kanya sabwe meze neza? Ndaho ndashima Prom nawe n'amahoro. Ndashima Imana. Karibu sana muri Buja FM, karibu sana muri Hit Connection. Urakoze cyane gose. Biracari ngombwa yuko nza ndaguha karibu. Wowe urongowe gute? Ndongowe na mwemuye. Umvirize rero mwemuye ica kubwira aho uko ico nyene. Je mwemuye rero ambye ati nzokwame ndakubwira ati karibu. Cyane gose. Bambaye agapira keza. Urakoze cyane gose. Samsung. Promo, no, summer promo, Dream House, ndabona ikintu cha big, ndabona akantu ka iPhone gose 2024. Ego. Nibyo waje kutubwira? Urabimaze byose aho. Nyaze ko cubidusigurira cyane. Ariko ndashaka tubanze tugaruke kuri iki kintu. Nibyo waje kutubwira ibya Dream House. Ariko no muziki uraho kurikirana. Umuziki wa gospel uraho kurikirana? Cyane gose. Ku munsi wejo habaye igiteramo ca Dudu. Usanzwe ari naco turiko. Yakoze igiteramo ari umwe. Twari tumenyere kubona abaririmbyi bahamagara abandi baririmbyi bakabafasha, ariko ejo twabonye one man show. Isaa 12 hari hamaze kuzura muri Source du Nil hamwe na parking wayibura. Ni giteramo wabonye gute? Ni giteramo uvuga kwiki tuvuge yuko bishoboka yuko abaririmbyi bandi bashobora gukora ibiteramo ari bonyene badasavye ubufasha bw'abandi? Jewe kuri jewe novuga yuko sinashitse, ariko ngerageje kuraba amastatut y'abantu, ama-emotion n'ivyo numvise, ma feedback y'abantu, ndabona neza ko ari ibintu vyakoze ku mitima abarundi, surtout abakunzi ba gospel. Kandi nkuko waje kubivuga Dudu yakoze ari umwe. Ikintu ca mbere cagiye kuntangaza nuko ama billboards menshi hano mu gisagara nka kumwe twabona Daju aje yari yuzuye Dudu. Nukuvuga n'ubu utahashitse naje ntari nahashitse, uyu munsi nabajije wagiye mbega vyari bimeze gute, kubera ko iyo nyota nubwo ntagira ubuntu bwo kwagera, nubwo abarundi bamwe batagira novuga bitakunze ko bahashika, uragira inyota yo kubaza mbega vyagenze gute, mbega mwaheza we gushika ku rugero rungana gute. Wumve ngo Dudu amaze imyaka myinshi ari muri gospel, ariko ntiyigeze neglige, ntiyavuze ngo abantu bose baranzi, kuko la majorité y'abantu bakunda gospel vraiment Dudu baramuzi, ariko yaciye bugufi aravuga reka ndababwire. Urumva kuri bwa rukundo nyene. Ikindi kintu naco nagiye gukunda muri organisation, ukungene novuga borohereje abantu mu kuzana amabus ashobora kujana abantu mu makartier. Hari gihe umuntu mu gutumira abantu avuga ngo nta numwe yimiriwe, mugo ugasanga condition zihari, hari abantu bimiriwe. Nubwo bati babivuze directement, ugasanga hari umuntu yimiriwe, bakavuga ati ikindi naco kiryoshe nuko babishize Source du Nil hafi
ni muri centre ville urumva bakabishira akenshi abashutse ama plage barakaba kibanza kinini ivyo zo kurondera ama bus ntibiba birimwo akavuga ati ni centre ville nyene kandi n'ama bus zo kubasubiza inyuma aje kuba hari bimwe rero byo kuvuga ngo twabahamagaye bose nta numwe yimiri bo barabivanye mu majambo babishira mu bikorwa nico kintu cambere nakunze muri iyi novuga muri iyi concert ya Dudu ego nikiye kintu no munsi abategura ibiteramo bari bakwiye kwiga ku giteramo cyara kibere kuri Source du Nil icambere bo bakwiye kwiga nuko nukumenya ko peu importe réputation y'umuririmbyi kirazira kuneglige urumva kwiyumvira kuri chaque détail ni vyiza kugira ngo umukunzi w'umuziki canke umukunzi wa gospel ashobora kumva ko nawe ashikirwe yiyumve urumva ni kuzana kuri wa muntu kumuha kukikunda akanakibamwe akamenya ico akunda vy'ukuri ikintu cambere kindi canyoye yarikoranye akenshi abantu bashobora kuvuga ati ewe ntabanje guhamagara umugwikana kangufashe no vyishoboza jeje nyene yarafise confidence ico ni kintu tubura mu ba artiste bamwe ngahi wacu kumva yuko niyo shobora kuorganiza show wenyene avuga ati ndajayo baranyitaba urumva nupima abakunzi bawe ngurabe ngo aho bageze ugasanga akesha umuntu areka kubikora kubera ko atinya petece kumaramare mbega eje amafoto amasanamu abantu bobona ko haje abantu batanu ohoze abantu bacumi bimeze gute ni navyiza kwikorana kugira umenya aho ugeze ingufu kugira ngo umenye mbenzo kwikosora he mbega ico ndabana ico baba bakeneye kuko je ndibaza yuko umwe wese arinza hitamo kuvuga ati je ngo bantazira imana ngo bandirimba indirimbo zivuga gospel abashaka gukora ku mitima y'ababikunda rero iyo maze gutumira akabona yuko nta wamwitavye cabona ati buri agenda go hasheze bamwe cavuga ngo subira ku mavi urumva yongere kubarira ivyo abakunzi bayo bashaka ku bakunzi b'umuziki nabo nyene nuko nyene iyo urinze wikorana uramenya uti bimwe ndiko ndakora abarundi barabikunda kuko je no shobora kuorganiza show ndi mvuga ati niyo kwa Ami Pro ama Ami canke ni wanje nkavuga ati mugaje ndabizi ko Ami Pro afisa abakuzi benshi ifoko ndamushiramo girigire réussite reka ni makanda muza ngo usanga ukuma wihenda muri wewe yuko ufisa abantu ariko vy'ukuri ni waje kubera wewe ngo usanga nturi kuri avance kuko bisigura yuko Dudu yarapimye abantu biwe abantu baje ku munsi weje nibo bantu biwe n'abantu biwe n'abantu bakunze ibintu birataga intege fumubona realite vy'ukuri ya novuga ko yari France aravuga ati jewe ngoma ndabipima sindamuvugiye ariko ndavyibaza ku munsi wejo Source du Nil yaruzuye cyane gose Source du Nil yaruzuye reka mvuge yuko ni giteramo cambere kibaye no mwaka gishoye gutwereka abantu nk'abajye parking hanze yaruzuye indani ruzura no muri entente haruzura turi mu bibazo aho igitoro kukironka bigoye cyane gose umaze kubona ibibazo turimwo ukabona ubukene uno musikumbura abantu bamwe bashaka kuba bafise ukaraba n'igicapo c'igiteramo cyo ku munsi wejo uraza kwiha icigwi cahe uraza akubwira iki abandi ba artiste b'abarundi ariko uraza kubwira iki umuntu wese yashoye kuza mu giteramo jewe fatiye ku ivyo byose Ami Pro uhejeje kuvuga nubwira nohera kubwira kuba artiste b'abarundi yuko ibikorwa bakora babikunda kandi baba bafise motivation gituma babikora kandi abo babwira bafise amatwi bafise imitima ikunda bafise uko babakunza kandi baba prefera ni organize ni bemere bagira iyo sacrifice bapime barabe uko turabakunda turakeneye ibyabo bishasha turakeneye novuga abaduteramisha kuko ama stress ni menshi vraiment novuga ko ama stress ni menshi urinze wumva ahantu ushobora kugenda guteramisha n'umuntu ukunda gukora ku mutima wumva ko aba ari ikintu ciza cyane gose ndabwira aba artiste rero kugira novuga kugira confidence bavuga gucugwe sinumva terme no bikoresha mu sa kuvuge mu gifaransa nta kibazo turi muri East Africa kumva yuko bo bivako akivaka kubera kinakunda none urinze ubona umuntu avuga ati jewe ngomba ngende kuguorganiza ndumwe ucumugira confiance kuko abantu kungene tumeze uhaye kubaka kwishura kuboko uhaye kumwubara kubaha urinze ubona mu maso yiwe harimo confiance nawe umugira confiance kuko abantu tugenda ewane ntama vraiment confidence mu bantu iri bake rero umaze kubona umuntu ashaka kuvuga ivyo turirenga
ndayifise cyane ndayifise kandi ndabwiye ko ndayifise ubwo usanga abantu ico kintu turagikenye muri twebwe canke n'igiki nubwo co bagira n'igiki ubwo cubona umuntu yaza avuga ati jewe ndaje jenyene urumva ko umuntu uvuga ati hafuma haza umukunzi hakaza n'umupinza hakaza n'ushaka kumwigira kurumva abantu bose baba bafite ikibanda jereka ngende ugasanga ari uwibwiye ati nukuri kweniza vyumvira jereka ngende kuraba ndamushigikira undi avuga ati reka jenje kuraba ko ibyo bintu azaza kubishobora urumva hari undi agenda avuga ati yo reka mfe kugenda urumva ego nico numva novuga uyu munsi yuko bova muri confort bakubahuka bakagira ikintu by'ukuri bakabona abakunzi babo abaribo yes mwubahuke ubwo n'ubutumwa bw'uwitwa Hania kuva muri Dream House uziko umusesanguzi mwiza urakoze cyane nta kuntu twoza turagutumira ukaza gusesangura kuri nzobitaba ruka azokwemera yes akabazo kanyuma imbere ko twigira muri Dream House ego abaririmbyi benshi batari muri gospel imbere ko bakora igiteramo barakora ikintu bita showbiz ego ugasanga ku mbuga ngurukana bumenyi turiko turabona ibintu bisaba no kubasubiza inyuma kugira ngo bashobore kuronka abantu ariko muri gospel siko bimeze biragoye kubona umuntu nka Dudu ariko arashwana na Foltran biragoye kubona umuntu nka Dudu ariko arabwira Victoria's team amajambo atameze neza ariko biroroshe kubona umuntu nka Dudu ariko arabwira amajambo meza Victoria's team biroroshe kubona Victoria's team yagiye gusupportinga Redemption Voice canke Foltran n'abandi kuba ayo showbiz bo batayakora hari ico bifasha mu iterambere ry'umuziki wabo canke nama mvuga nti ugutera imbere kuwundi siko gusubira inyuma kwawe akesha aba artistes baravyihenda ko gose ugaca usanga mbega nje ndize ndakuvuga nabi nkavuga ati jewe amipro turiko turakonkurensanya reka ndamuvuge nabi niho nanje abiwanje bazoca baduga siko biba biri ushobora gukora ukwawe n'inguvu zawe na strategy zawe nico tuzoraba nico tuzokunda kuko je kukwanga kwanje nibizoca bintera kugukunda musi jewe nimba nanka amipro no nimba nkunda amipro uwo musi nkaca ndamwumva ko ikintu kitari cyo byukuri namukunda sicanze gukunda Hania urumva ko ivyo bintu bidasa kubera iki kumva gukindira ku bundi deja iyo ni faiblesse uko numva uri kuriyemera kuko ikintu ba wariyemeje nukuza kuryohora ibintu nukuza gufata imitima y'abantu genre ukabaha ivyo bakeneye ugareponda ku mabesoin yabo nimba umuntu abashaka kumviza indirimbo yawe kuva umutima wiwe uranezerewe canka kinjoyinga nibikenewe ko manza kumva ko nakabikora nabi nakaragize reka nzovyibonera nimukore hamatwe turahari kugira ngo tubajuje twe tuvuge tuti uwo nkunda cyane n'uyu uwo nakunda n'uyu ibintu vy'amabifu bihaga yes nuko bimeze reka dukoresha umwanya neza twakire gato Rasco ku murongo wa telefone Rasco niwe yateguye igiteramo cyo ku munsi wejo turaza kumuha umunota umwe canke iminota ibiri adusesangurire gato ko yabonye igiteramo nk'uwateguye igiteramo cyara kibere kuri Jardin Public hamace tugira ko na Dream House kuvyo baje kutubwira sijyambere na creative iteguye ibiteramo ku munsi wejo barebasuye kandi kutwemeza Rasco uratwumva uno munsi mwaje kutubwira iki uyu munsi twaje kubibutsa ko ya promotion twaza kubabwira mwitegurire abashimwa natweretse yuko mwatwumvirije mukatawe ico twababwiye mukanegikorera ko uyu munsi naje kubabwira ko ya promotion ya Big Summer promo yatanguye aho ibidandazwa bitari bike vya Dream House vyamanuwe guhera kuri 30% gushika kuri 55% muti ni ama produit ayahe mwashize ku iyo promotion ni ama telefone agenda tandukanye ari nka muri marque za Wiko za ZTE za Samsung za iPhone zigenda zitandukanye hakabaho hose na Nokia hakabaho ama Motorola hakabaho za telefone za matushe nimbush bushaka ya touch canke za matushe zirahari nazo nyene kuri ivyo biciro nyene guhera kuzagabanije kuri 30% gushika kuri 55% ama smartwatch yama smartwatch ashobora kubafasha kugira sport ashobora kuraba ngene umutima wawe umeze utera ashobora kugufasha sport ukamenya ibirometero maze kugenda gede bingana ishobora kugufasha kumenya ikintu cyawe kugeza ishobora kugufasha ukaguma muri connecte ukabona ama notification yo mu telefone kugana karama magayi kakubarira ati ingo hano hari umuntu yeka araguhamagara kabikwereka ya yindi ushobora gukoresha yaba ari kwitaba cyangwa telefone zirahari ziri kuri promotion muri Dream House muri Big Summer
promo hakabaho hose nama wireless speaker y'ama wireless speaker twavuga yuko nk'ushaka no vuga ko MCinga wumva ko amipara mu inspire areka nanje nje kumwiga murazifise turazifise zama micro ziba zifise ama micro ushobora kuvuza umuziki ukagabanya hama nawe ukavuga urumva ko ayo ma wireless speaker nayo nyene arahari muri Big Summer Promo ego ni ibintu byinshi cyane twashitse kandi ikiryoshe nuko mu iyi Big Summer Promo twavuye kuri Dream House nimwe twagiye ahantu hari etari turi kuri Village Market kandi siyo tuzoguma tubasanga ahantu hatandukanye mu bibanza bitandukanye uko abantu dushobora kubwira muri Dream House akuvumenga hamubereye kure canke nyene nta bivana na mwebwe mwumve ngo turanyarutse uyu munsi twabahishije itariki novuga tuzohereza ko nivuba kubera ko abantu bariko baraza ntidushobora kuvuga ngo izohera ryari kuko stock ibirinzi baye kure urumva ko bizoba bihagaze rero nico gituma no batumirira ntimwumve nimwihindwi nimbaye amafaranga warayegeranje kuko mwari mwaratubwiye ngo turabatera ama surprise rero tugatireka tubihindure dufate insomene yo kubabarira nitegure kandi n'amatariki meza n'amatariki meza se mukuru wanje amipo umva biguma bija muri popo urumva n'amatariki meza cyane twanabinyumviriye ko ibyo bagiye baratubwira ati nukuri mu dutera surprise canke muzana amatariki nyene twarabikoreye ko turaba insomene yo kwitegura turabaha n'amatariki meza nta rundi gwitwazo dumanura ibiciro kuva kuri 30% gushaka kuri 50%. Imisahara y'abakozi iherutse kuboneka. Iherutse kuboneka. Tuciye tuva kuri Dream House tugiye kuri tubasanza aho bari. Aho muguma murengana abagiye ku mabus, abagiye kubuzi, abagiye gusuma, muguma muhaca. Urumva turahabasanga. Hari ikintu tuzobakorera ko appareil nka 90% y'ibiri muri Dream House byose bihari. Yama ibintu byose namanje ko ndavugira ngaha amipo wumve ngo birahari kandi wumve yuko ejo canke hirya yejo ikintu kiguze ugasanga nikimeze neza muri Dream House urakigarukana ego ukakigarukana turaguha service après vente ugacu kigarukana tukaguhindurira ukitorera ikindi ubushaka kuko tworoherezanya ego yama écouteur sans fil na yavuze yama routeur namandi ko ndaza kuvuga ngaha naye yasubiye kuri promotion ariko nzigeze tuyasubitse ko twarumvise ko arabakunzi bazikunda mugabo nyene ugasaka igihe ntibari bafise kungene ku mufuko bikagorana ivyo turavyumva turabitahura nico gituma nayo yagarutsemo yes mwamaze kuvyumva muri Dream House ibintu ni Yolande ibintu ni Wanene ibintu imeze neza cyane ni Big Summer Promo ibintu byose byiza mu bisanga muri Dream House no musi twamaze kuva aho dusanzwe dukorera twamaze kubasangaho namwe musanzwe mukorera muri Centre Ville ni murahadusanga murashobora guhamagara kuri 611000 tuza kwakira appel z'abantu babiri turi kumwe na Hania kuva muri Dream House kuva no munsi Hania ubwira umuyobozi ati muri hit connection bashobora kunkenera cyane nkaza ndasesangura arabumva ndiba uzi ko usesangura ku buryo n'abantu batwandikira message atuye umuntu mu mugumane kabisa bya kuri YouTube birabe biriko mwiriwe en fait twebwe tugira ikintu bita proof uraja kuri YouTube uraza kubona ama commentaire siko ni wava ngaha ibintu vyirabira ico nico ciza cha Dream House umukliya n'umukwe cyane gose hanya mukurangiza subira kandi twibutse uyu munsi naje kwibutsa abarundi abanyamahanga bari ngaha anye mu gihugu c'u Burundi yuko Dream House yongeye ko organiza promotion yatazirwe Big Summer Promo aho novuga ibidandarizwa muri Dream House 90% y'ibidandazwa biri muri Dream House byagabanijwe guhera kuri 30% gushika kuri 55% aho naho ni amatelefone ari mu mamarque atandukanye ama smartwatch ari mu bwoko butandukanye ama routeur ari mu bwoko butandukanye navuze ama smartwatch navuze ama wireless speaker ari mu bwoko butandukanye aho twavuye kuri Dream House ubutuko dukorera kuri ahimbere impande ya Village Market kuri Vero moto guhera igihe cy'isaha 3 tuba duhari tukugara igihe cy'isaha 11 muratumeho gose promotion yatanguye uyu munsi kandi gira ko nshimira n'abantu batwitavye ni bashi cyane mubandanye mugwira kugira kuko amahirwe mu buzima ni rimwe gusa twayabahaye ntabacike ego yes Hania ndagushimire twakoranye neza wako nanje ndabashimira hari kindi arusha kongereza nabashimire cyane asante sana imana igumugisha wahariye ngende ko mbona ama message menshi aya somera no ndasome yose ego oya
ikibazo hamwe no yasoma umuyobozi yahava avuga ati amipu iyo ntebe irekera uwundi kuko uyo wundi ni wayikwiye ariko asante wakoze namwe mwakoze cyane muka turaza kubandana n'abandi no muzi dusaba tumira bagera kuri bane umuco wa mbere turawuhejeje tugiye mu muco wa kabiri